mugire ubuzima buzira umuze. Mwari kumwe na Eugenia Mukankusi. Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ya radiyo ijwi ry'Amerika. Abadukurikira kuri interinete mudusanga kuri wa3.radio@voa.com. Ikaze mwese mu makuru y'aka kanya, muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Abaganga bahagaritse akazi mu nkambi y'impunzi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavuye ku baganga ba kw'ivuriro ry'Ikatarukuru barafashwe ari batatu batwarwa n'imigwi itazwi. Kubera ico gihe abandi baganga baciye bifatanya nabo mu babaro barahagarika kuvura. Uyu ni Jimmy Bishemeye ahagarariye impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda mu Kivu y'Epfo. Mu Rwanda leta irakingira abana imbasa n'abana bari hagati y'imyaka 5 n'6. Naho muri Somalia abasirikari ba leta bishe abantu babiri bari bitwaje imbunda bashakaga kwinjira mu kigo cy'ingabo z'igihugu. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato, turabagezaho kandi n'ikiganiro bungabunga ubuzima. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Somalia abasirikari ba leta uyu munsi bishe abantu babiri bari bitwaje intwaro barimo bagerageza kwinjira mu nkambi y'ingabo z'igihugu iri hafi y'ikibuga cy'indege mu murwa mukuru Mogadishu. Frederic Nkundikije abahe iyi nkuru. Inkuru yatangajwe mu gitondo ca kare yavuga ko abasirikare b'igihugu batanye mu mitwe n'umurwi w'iterabwoba wari winjiye ku nguvu muri iyo kampi ugaca utangura kurasa. Mu nyuma iradiyo y'igihugu yaciye itangaza ko abagizi ba nabi babiri bahagaritswe batararenga urugi rukuru rw'iyo kampi. Umurwi w'iterabwoba Al-Qaeda ukorana n'umurwi Al-Shabaab wamakoze ibitero mu gihugu ca Somalia watangaje ko ari wo wakoze ico gitero. Iyo kampi icumbitswemwo n'abasirikare b'ubumwe bwa Afurika AMISOM n'abasirikare b'ishirahamwe mpuzamakungu bajejwe gucungera umutekano. Kubera iyo ngwano yabereye hafi y'ikibanza c'indege, uruja n'uruza rw'indege rwabaye ruhagarikwa. Muri Mali ibitero byahitanye abasirikare 16 muri iki cyumweru, abandi 18 barakomeretse. Iyo nkuru yatangajwe n'igisirikari cya leta uyu munsi. Fidel Niyongabo aratubwira ibindi. Igisirikare cyatangaje ko abantu 37 mu bakoze ivyo bitero bishwe, ibigwanisho vyabo n'amasasi birafatwa. Leta ya Islam ku munsi wa mbere yaratangaje ko ariyo yakoze ivyo bitero vyabaye ku munsi wa mbere ku kirindiro c'igisirikare mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Mw'itangazo leta ya Islam yashize ahabona ivuga ko abagwanyi bayo bigaruriye ikibanza ca gisirikare bongera baragiturira. Iyo nkuru yaremejwe n'ikigo c'iperereza site gikurikirana ibikorwa vy'intagondwa z'abayisilamu mu bice bitandukanye vyo kw'isi. Mali, igihugu gikenye c'abantu miliyoni 21, caragize ibibazo vyo guhangana n'umugumuko w'intagondwa z'abayisilamu wadutse mu mwaka wa 2012 imbere y'uko uyo murwi ukwiragira mu bihugu bibanyi vya Burkina Faso na Niger. Abasirikare n'abasivili ibihumbi n'ibihumbi barishwe mu ntambara yihaye inkumbi muri ico gihugu, mu gihe abantu ibihumbi n'ibihumbi bavuye mu ngo zabo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yagiye mu nama nkuru yihutirwa y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bigize umuryango w'ibyiyemeje gutabarana OTAN iziga ikibazo cy'imirwano muri Ukraine. Inkuru mugezwaho na Frederic Nkundikije. Indwi zine zirarumanye iyo ngwano imaze gukura mu zabo abashika 4 c'abanyagihugu imiliyoni 4 itanguye. Gushika ubu ingabo z'igihugu c'Uburusiya ntizirashobora gufata igisagara na kimwe cyo muri Ukraine. Muri iki gihe ibihano cafatiwe n'ibihugu vyo mu burengero bisa n'ivyazingamitse ubutunzi bwaco. Ububasha bwa gisirikare bw'Uburusiya mu gihugu ca Ukraine bwaragabanutse incuro 90% kuva iyo ngwano itanguye, nk'uko bitangazwa n'umutegetsi akomeye mu gisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mutegetsi avuga ko Uburusiya bwatakaje abasirikare benshi hamwe n'ibigwanisho. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin afite umugambi wo kwitaba inama nkuru y'ibihugu 20 vyo kw'isi bikize izobera muri Indonesia mu mpera z'umwaka. Vyitezwe kandi ko Uburusiya bumushigikira, naho hari amakuru yatangajwe avuga ko Uburusiya bushobora gukumirwa muri iyo nama. Aya rero yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu Frederic Nkundikije na Fidel Niyongabo bayatugejejeho.
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mudusanga no kuri YouTube na Facebook kuri VOA radiyo yacu. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaganga bakora ku ivuriro ryo mu nkambi y'impunzi ya Rusenda bahagaritse akazi. Impamvu batanga na bagenzi babo batatu bishwe, batatu bashimuswe mu mbabarire mu cyumweru gishize batari baboneka. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira. Aba baganga bahagaritse imirimo yabo bagera ku 10, bamwe muri bo bari mu ngo zabo, usibye umuganga umwe uri ku ivuriro yiteguye kwakira indembe. Aba baganga bemeza yuko bahagaritse imirimo yabo mu rwego rwo gusaba ko bagenzi babo bashimutiwe ku kigo nderabuzima cya Katalukulu barekugwa. Jimmy Bishemeye ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda, asobanura ko aba baganga bo ku ivuriro ryo mu Rusenda bagiye kumara icyumweru batavura impunzi. Cyatanguye wa gatanu w'indwi iheze, hari byavuye ku baganga ku ivuriro ry'Ikatarukuru. Barafashwe ari batatu batwarwa n'imigwi itazwi. Hanyuma kubera icyo gihe abandi baganga bagenzi babo baciye bifatanya nabo mu babaro barahagarika kuvura. Kuva icyo gihe n'ubu abaganga ntibariko baravura. Ku ivuriro dufise mu nkambi abaganga ntibariko barakira abantu. Hari umuganga umwe niwe ashobora kwakira ugiye arembye rwose. Veronica Ntawuniceye na Esperance Munezero ni impunzi zo mu nkambi ya Rusenda, basigura yuko bavuye muri village zabo bagiye kwivuza ku ivuriro ryo mu nkambi ntibabona babavura. Ngiye gupimisha rero ngiye gutondekesha ifishi, ebaga umuganga umwe acambwira ati nimugende butiri mu greve ubu nta kuvura, nca ndataha. Urumva naciye rero ndiyumvira ukuntu nzovyara, ndagira ndabibura rero ubu sinzi ukuntu aho ndovyarira, niko mara sindahazi. Icyo twosaba gusa mwari mukwiye kugirane kudufasha mukaturondera nyine ukuntu nyine boza baragirane boza batuvura. Ayo mu nkambi ivuriro rihari ntabwo turiko turavugwa ngo bari muri greve, ni ukuvuga ngo aha turahangayitse na cyane cyane ko dufise n'ubukene bw'amafaranga, atanubwo turi bugene no kugwana imiti mu mafarumasi ngo turayironka. Kandi tukaba dusanzwe tuzi ko n'umundi n'umuntu umuganga wo mu farumasi bamufasha ariko aragutera urushinge cyangwa ariko arakushyira iserumu n'ubundi yandikiwe agashwe. Kubera ukuguhagarika imirimo kw'aba baganga, usanga zimwe mu mpunzi ziri kujya kwivuriza hanze y'inkambi, izindi nazo zikajya kugura imiti kuri za farumasi. Nzoyihaya Mathiasi ni impunzi yo mu nkambi ya Rusenda. Nk'abagendana ubumuga hoho twebwe dufise ikibazo gikomeye ko nk'ubu bica bisaba ko umuntu ava mu ikambi akaja kwivuza inyuma y'ikambi. Nka twebwe rero tugendera kuri beki, ugasanga ugendera kuri beki imwe uwundi ntaranaronka n'iyo beki kugira uve ngaha gushika epfo mu ikambi. Epfo y'ikambi nta kintu vraiment, nta nguvu ntaki, kuko nta gakinga kakunguruza gahari n'amabarabara ni mabi. Ugiye hajya kwa muganga nawe kugira usabe ambulance bakubwira ngo manuka ariye. Jimmy Bishemeye uhagarariye impunzi zo mu Rusenda asaba ishiramwe rya seri ko ryavugana n'abo baganga bakongera gukora imirimo yabo uko byari bisanzwe. Twebwe twasabye haseri kuko twende tubifise mu ruhara, nubwo ari twebwe turiko turahura n'ingaruka mbi zo gutwarwa kw'abo baganga. Icyo dukeneye no kuvugwa, baravuga babigenza n'ababandanya baravugana n'abo bantu batwaye abaganga babo, mugabo twe tubanaye tuvugwa nta kindi twifuza kuvugwa. Aba batafashwe babandanye ibikorwa, hanyuma nabo babe baraganira n'abo bantu mukora ko icyo kibazo kiva mu nzira, mugabo twebwe turavugwa. Twagerageje kuvugisha ishiramwe rya ADC ryo rishinzwe ubuvuzi muri ASR ntibyadukundira. Urugaga rw'abaganga muri Fizi rugaragaza yuko abo bantu bashimuse bagenzi babo bari kubasaba ibihumbi 12 by'amadolari kugira ngo babarekure. Aba baganga b'abakongomani bashimutwe Katalukulu bari basanzwe bavura impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Mulongwe, babifashijwemo n'ishiramwe rya ADC ari naryo rishinzwe ubuvuzi muri ASR. Mu baganga 4 bashimuswe barimo n'umugore umwe, muri bo umugabo umwe ni wabashe gucika bari bamushimuse. Kuri ubu umutekano wo mu nkambi n'afi y'ivuriro wari wifashe neza ugereranyije n'uko byari bimeze mu minsi ishize. Vedaste Ngabo ku bwaragijwi rya Amerika, Uvira Mutara Kivu y'Epfo. Vedaste Ngabo urakoze. Mu Rwanda Minisiteri y'Ubuzima iri mu bikorwa byo gukingira imbasa abana bafite hagati y'imyaka 5 n'6. Abashinzwe ubuzima basobanura ko uru rukingo rugamije kongerera abana ubudahangarwa.
mugenzi wacu Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru. Itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima risaba abaturage bafite abana bavutse mu mwaka wa 2016 na 2017 ni ukuvuga bafite imyaka 5 n'itandatu kongera kubakingiza indwara y'imbasa. Iri kingira ryatangiye kwa mbere w'iki cyumweru rizasoza mu mpera z'iki cyumweru, rirabera mu bigo by'amashuri cyane cyane arera abana b'inshuke. Ijwi rya Amerika ryagiye mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo, aho twasanze abana biga mu ishuri ry'inshuke barimo gukingirwa. Madamu Nagasindi Judith bari mu bikorwa byo gukingira, yasobanuye impamvu y'iri kingira rya kabiri. Twakingiye abana bavutse mu 2016 na 2017 kuko abo bana mu gihe bakingirwaga bakiri batoya urukingo rw'urushinge rwari rutari rwatangira gukoreshwa mu Rwanda. Ubu rero aho ruziye abo bana twanze ko bacikanwa. Minisiteri y'Ubuzima ifatanyije na RBC bategura iki gikorwa cyo kubakingira. Iyi ni gahunda ya leta yo kongerera abana ubudahangarwa ku ndwara y'imbasa, kuko bari barigeze guhabwa ibitonyanga bakiri batoya bibakingira imbasa, ariko ubu ngubu tugeze ku rwego rwo kubatera urushinge mu rwego rwo kuboostinga kugira ngo twizere neza ko turimo kweradika imbasa. Abavutse mbere yaho bo ubu ngubu imyaka bagezeho n'ubundi ntago bakiri mu rwego rw'abana tuvuga ko bafatwa n'imbasa ku buryo bworoshye. Buri muntu wese yafatwa n'imbasa, ariko iyo urengeje imyaka 7 amahirwe yo kurwara imbasa aba atakiri menshi. Abakozi b'ibigo nderabuzima nibo basanga abana ku mashuri bigaho ndetse no ku midugudu ku bana bataratangira kwiga. Ni ibikorwa bigirwamo uruhare n'abajyanama b'ubuzima. Nanjye nitwa Murekatete George, inshingano z'umujyanama w'ubuzima muri iki gikorwa cyo gukingira imbasa mu bana batoya b'imyaka 6 n'itanu. Twamubirije ababyeyi kujya gukingiza ku masite, ku bigo by'amashuri. Ubu turi gufasha abaganga gushyira abana ku murongo, kubashyira ku rutonde, hari fishe turi kwandikaho turi kubakorera. Ibigo by'amashuri byo byifashishijwe mu kugeza ubutumwa ku babyeyi bafite abana bari mu cyiciro cyo gukingirwa, abandi bakabwirwa n'abajyanama b'ubuzima ndetse n'amatangazo anyuzwa ku maradiyo. Nubwo uburyo bwakoreshejwe ari bwinshi, haracyagaragara ababyeyi batazi iby'iki gikorwa. Aba ni bamwe bavuganye n'Ijwi rya Amerika bo mu murenge wa Rusororo. Igikorwa cyo gukingira kirimo kuba cy'imbasa mwakimenye? Ntago twakimenye. Imbasa si yo murayizi? Tujya tuyumva nako ntago tuyizi. Nawe wigize abimbwira. Nkunda kumva cyane radio mu gitondo, ariko ntago ndabyumva neza, ntago nabyumvise. Ntago wabyumvise? Ayo makuru ntago ndayamenya. Nsaba niba ari igikorwa cyihutirwa, ubwo nabwira umudamu wanjye kubera ko ari mu rugo akajya kubaza hafi kubera ko ari mu rugo nta kibazo. Oya, nta bintu bari bazi. Kuri radio ye numvise amakuru y'ikigo cyo mpitambizimye. Abari mu bikorwa byo gukingira abana bagaragaza ko barimo guhura n'ingorane zinyuranye. Madamu Nagasindi yagarutse ku bibazo bahura nabyo muri iki gikorwa. Imbogamizi turimo guhura nazo ni ibihe bidasanzwe by'imvura. Kuva ku ishuri ujya kurinde, hari igihe ugera ku ishuri wari ugiye gukingira abana, imvura ikabiraguye, urabona twideplasa dukoresheje moto cyangwa se hakaba naho tugera tugenze n'amaguru. Iyo imvura iguye rero bituma tutabasha kugera aho twageraga. Iyindi mbogamizi duhura nayo ni ababyeyi bafite imyumvire yo kuvuga ngo abana bacu ko twabakingije, kuki mwongera kudukingirira abana. Abo nabo nyine biradusaba ko abana babo tubareka tukabanza tukigisha ababyeyi kugeza babyumvise. Umwaka ushize ubwo hizihizwaga umunsi mpuzamahanga wo kurandura indwara y'imbasa wo mu kwezi kwa 10 kwa buri mwaka, Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko nubwo hashize imyaka 28 nta muntu mu Rwanda ugaragarwaho n'indwara y'imbasa, ababyeyi badakwiye kudohoka. Ababyeyi basabwaga gukomeza gukingiza abana babo bakivuka iyi ndwara y'imbasa. Buri tariki 24 z'ukwezi kwa 10 isi yose hizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya no kurandura indwara y'imbasa, ukaba ari umunsi watangiye kwizihizwa mu Rwanda mu mwaka wa 2012. Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko buri mwaka u Rwanda rukingira abana 360,000 bavuka. Leta isobanura ko ikoresha inkingo zifite agaciro kagera kuri miliyoni 10 z'amadolari, ni ukuvuga asaga miliyoni 100 mu mafaranga y'u Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Urande barara igira hirya ariko mada herego akwiriye ahantu hose winyegera, ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe. Gusekase ngo jewe nduwibugo yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Uzi ko nabona uri umunyabugo neza neza. Dore wambaye nkabo, uravuga nabi ururimi rw'iwacu. Ariko abirasi bimuhumuruka mani. Shofe
wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki? Ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Ya papa. Shafe, twigende. Kombo taxi yaje. Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taxi. Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Mu maneno ya kuchekesha, Kombo taxi inatuonyesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani. Kombo taxi muitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Ibiganiro bya radiyo rya Amerika birakomeje. Mu Burundi bamwe mu banyagihugu bo mu ntara z'Amakamba na Rumonge baravuga ko batizeye inkiko zigiye kuzajya ziburanisha imanza zitashoboye kuburanishwa n'urwego CNTB rwari rushinzwe kurangiza ibibazo by'amasambu n'indi mitungo. Inkuru ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, murayigezwaho na mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda Thierry Ndayishimiye. Mu nama n'umushikiranganje w'ubutungane mu mpera z'indwi heze ababa mu ntara za Makamba na Rumonge babwiye Domine Banyankimbona ko umugwi CNTB wahora ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo utaranguye neza igikorwa wari ujejwe. Urabona iyo wituye umugwi CNTB warakwakira hanyuma bakaza bakabumviriza ndetse n'uwo mufitaniye amatati. Mugabo rero ingorane zaca zihaba kuri bamwe uwo mugwi CNTB warateba gushira mu ngiro ingingo iba yafashe hagati yabo bumvirije hagati y'umusangwa n'uwahunguzi kumviriza. Abahungutse nyakubahwa mushikiranganje 2008 2009 barituye umugwi CNTB, imanza ziri mu mugwi CNTB kugeza uyu munsi imyaka 14 CNTB itarabatunganiriza bamwe. Tuzo twasaba ubu abantu bafite agahinda karenze kuko bumva ko na CNTB ikiringo cyayo cyaheze. Umugwi CNTB abanyamakamba n'abanyarumonge barega kuba utaranguye neza igikorwa washinzwe na leta warangije ikiringo cawo ku igenekerezo rya 13 ukwezi kwa kabiri guheze. Ico gihe carangiye uwo mugwi hari ibyo utararangura nk'uko wahora wuvugira yabibwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika. Imanza zitari bwumvirizwe ngo zifatirwe ingingo zingana n'ibihumbi 22 n'amajana 864 no kuvuga ibice bishika 31 kwijana vy'imanza zari zashikirijwe uwo mugwi. Daniel Ngendakumana yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika kwicegeranyo c'ibitaranguwe neza kigiye gushikirizwa ibiro by'umukuru w'igihugu, akavuga ko ibikorwa CNTB itagejeje ku musozo bizoca bija mu minwe y'amasentare. Iby'ababa mu bumanuko mu ntara za Makamba na Rumonge biyamiriza bafatira ku kuntu amasentare asanzwe yigenza. Uyu numwe mu banyarumonge asaba ko hoshigwaho uwundi mugwi wobujejwe gushira mu ngiro imanza zitashizwe mu ngiro na sentare yegukira uwo mugwi w'igihugu wahora ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo. Banyakuba ni hafi y'indi institution yokora ibyo bibazo. Haravuga bati bizoza mu masentare. Amasentare turayazi tuyarusha twashyizeho CNTB tuzi ko amasentare ahari. Ico gituma amasentare nakomeze ariko iyo institution yindi igaruka. Muri CNTB rero harakantu kari gahatse. Muri iyo institution yoza urasaba ko abo ikoramwo n'abarundi ariko none au niveau provincial mu ntara nihabemo niburi abantu babiri cyangwa batatu bavuga aho hantu bazi neza aho bantu byabo. Umushikiranganje ajejwe ubutungane no gushingura ikimangu ca leta yahumurije ababa muri izo ntara z'ubumanuko yagendeye ku minsi ya 4 na 5 mu ndwi heze. Umupfasoni Domine Banyankimbona yishuye abanyamakamba n'abanyarumonge igituma leta itashimye kongera ikiringo umugwi CNTB.
leta mvyeyi yaravyihweje hajya yarinze ifata ijya n'ingingo y'umuvyeyi yayifashe yaciye hirya no hino yamaze kuraba mbega sentebe yarakoze ntawovuga ko ataco yakoze mugabo muri kino gihe leta mvyeyi yabonye yuko itagikenewe itagifitiye akamaro kanini abenegihugu ni naco gituma yayihagaritse inzego zose ziriho zidatunganiriza abenegihugu zizofutwa nkubitiye akagohe n'ubucamanza nimutahindura muzofutwa none ataco bari abenegihugu nuko bimeze. Ku manza zirenga ibihumbi 200 ku rwego rw'igihugu mu CNTB utashize mu ngiro imbere y'uko ikiringo cawo kirangira, nyinshi muri zo nizo mu ntara za Makamba na Rumonge. Amakuru abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bakuye mu begereye uwo mugwi akavuga ko izo ntara zibiri arizo zakiriye abarundi benshi bahungutse bava mu makambi y'impunzi mu gihugu ca Tanzania. Thierry Vendayishimiye urakoze, udukomereza no kiganiro bungabunga ubuzima. Ndabaramukije mwese kandi mashimira kwa muri kumwe natwe mu kiganiro bungabunga ubuzima. Mugitegurirwa n'Ijwi ry'Amerika mukakigezwaho nanjye Eugenia Mukankusi. Abantu barenga miliyari ku isi bazahajwe n'izo ndwara OMS avuga ko zititaweho ariko ubu zirimo guhabwa umwanya ukwiye. Izo zirimo uburwayi bw'amaso buzwi nka trachoma butera ubuhumyi n'ibibembe. Ni indwara ziboneka mu baturage b'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Izo ndwara zititaweho ziri mu byiciro bigera kuri 20 zikunze kuboneka mu bihugu bishyuha. Impuguke zivuga ko inyinshi abantu bazibana ubuzima bwabo bwose, zigatangira buhoro buhoro zikagera aho zikara igihe zitasuzumwe ngo zivurwe. Zishobora kwangiza byinshi mu mubiri ku buryo budasubirwaho. Muri iyi nkuru ya Sergio Nahambi murumvamo amagorwa uyu munyamuzambike kazi yabayemo ubuzima butoroshye biturutse ku burwayi bw'imidido. Byatangiye yumva atameze neza byoroheje uko ibihe bishira ko kutamera neza kwariyongereye. Byasaga nk'indwara yoroheje ishobora gukira muye na muganga kamvura, ariko bimara igihe kinini kuruta icyo nibwiraga. Imyaka yagiye ishira nkomeza kwivuza, nza no gushyirwa mu bitaro ariko ntihagira igihinduka. Angela ahitamo kudakoresha amazina ye nyayo, arwaye imidido, imwe mu ndwara ikwirakwizwa no kurumwa n'umubu, ikarangwa no kubyimba ibice by'umubiri nk'amaboko, amaguru, amabere cyangwa se udusabo tw'intanga ku bagabo. Imibare y'ishami rya ONU ryita ku buzima igaragaza ko indwara zititaweho uko bikwiriye zugarije miliyari y'abantu ku isi, kandi 40% byabo babarizwa muri Afurika. Hari izindi ndwara zititaweho uko bikwiriye zimenyerewe cyane nka oconcentriasis itera ibibazo by'uruhu ndetse n'ubuhumyi. Schistosomiasis yibasira hanini urwungano rw'inkari n'amara, igatera ingorane zikomeye z'ubuzima zishobora no guhita n'uyirwaye. Indi ni helminths yandura binyuze mu gitaka, ikagabanya ubushobozi bw'umubiri bwo kunyunyuza ibiwutunga na vitamine mu byo umuntu arya. Hari kandi na trachoma itera ibikomere bikomeye imbere mu ruhu rutwikira ijisho biteza ubuhumyi bwa burundu. São doenças tropicais, quer dizer que elas aparecem no clima tropical. Tuzita indwara zo mu turere dushyuha kubera ko ziboneka kenshi aharangwa n'ibihe by'ubushyuhe. Izititaweho kubera ko ari indwara ubundi zishobora kwirindwa, ariko kandi zibasira cyane abakennye kurusha abandi, zikabatera ubumuga no kutishimira kubaho. Iminsi y'ubuzima ya Angela ntiyoroshye. Do nada fico triste por causa das limitações. Numvaga mbabaye kubera ibinzitira. Sinshobora kwambara imyenda nshaka, sinshobora kwambara inkweto nshaka. Rimwe na rimwe no gusohoka kuri we biragoye bitewe n'ibyo abantu bamuvugaho. A coisa mais chata disso tudo. Ikintu cya mbere nanga ni uguhurira n'abantu mu muhanda. Iyo batangiye kuvuga nk'amagambo ngo o mbega amaguru manini, bavuga amagambo nkomeretsa, ndababara cyane. Iyi ndwara igenda ikura buke buke. Hari imiti ivura imidido kandi no kubagwa n'ubundi buvuzi birashoboka. A pessoa na fase inicial, mu ntangiriro mbere yo kubyimba, umurwayi ashobora kugira umuriro bishira nyuma y'iminsi mike. Kuva ku gihe umurwayi yanduriye kugira igihe atangira kubyimbirwa n'ibindi bimenyetso by'imidido hashobora guca mu mwaka cyangwa unarenga. Imibare y'ishami rya ONU ryita ku buzima yo kuva mu 2016 igaragaza ko abantu miliyoni 14.9 bavuwe imidido, ariko abandi miliyoni 20.2 bagikeneye ubuvuzi. Mu bitaro bikuru bya Maputo,
iyi ndwara ni impamvu ya kabiri ikomeye itera umubare munini w'abarwayi bivuza indwara zibasira imitsi. Kandi nubwo hari ingorane z'icyorezo cya COVID-19, ibyo bitaro byakomeje gutanga ubwo buvuzi. Kuri Angela, ubufasha bw'umuryango n'ubuvuzi bwo kwa muganga byamubereye ingirakamaro ku rugamba rwo guhangana n'indwara amaranye imyaka 13. Buri cyumweru ajya kubonana na muganga, kandi afite icyizere ko inzozi zo kwambara inkweto akunda zishobora kuba ziri hafi kuba impamo. Profeseri Francisca Mutapi, inzobere yigisha muri kaminuza ya Edinburgh muri Ekose, arasobanura ibibazo bijyanye n'indwara n'uburyo zishobora kwitabwaho zikavurwa. Neglected tropical diseases are huge. They are the largest parasitic burden in Africa. So if we take just one of them. Indwara zititabaho uko bikwiye zirakomeye. Ni umutwaro uremereye cyane Afurika kurusha iyindi. Rero niyo twafata imwe muri zo, nicyo kibazo cya kabiri cyugarije gahunda y'ubuvuzi rusange muri Afurika nyuma ya malaria yonyine. Iyo ni bilharzia. Kandi ikibazo gikomeye cy'izi ndwara nuko zitagira ikimenyetso kimwe, ntizibasira urugingo rumwe, ahubwo zizahaza umubiri wose. Hari zimwe zitera ubuhumyi, zitera ubumuga bw'ingingo. Ufashe nk'iyitwa schistosomiasis cyangwa se bilharzia, igira ingaruka ku bushobozi bw'imyigire y'abana mu ishuri. Igabanya ubushobozi bwabo mu gufata ibyo biga, ikanagabanya ingufu zabo z'umubiri. Inagabanya uburumbuke ku bagore. Hari ubwoko bwayo bwibasira urwungano rw'inkari n'imyanya myibarukiro ku buryo bigira ingaruka ku buzima bw'imyororokere n'uburumbuke. Igira kandi indiririzi parazite nyinshi zitera ubwandu bwibasira ubuzima bw'abagore batwite, ku buryo umubyeyi n'umwana atwite bombi bubageraho, aho umwana avukiye nyuma ubuzima bwe bugahura n'ingorane. Ni mu gihe aho tutaragera kuri za kanseri bene izo ndwara zitera. Nyuma y'imyaka 10, urugero abantu bagera ku 600 ntibagikeneye ubuvuzi. Twaranduye burundu zimwe muri izi ndwara mu bihugu bimwe bya Afurika, nk'indwara y'amaso ya tarakoma muri Gambia. Nishimiye cyane kuba ndi mu bagize uruhare mu guhuriza hamwe amasezerano ya Kigali. Mbere na mbere ni amasezerano ya Kigali ku nzego, ntabwo ari amasezerano ya Londres y'inzego. Ibyo hari icyo bivuze, kuko bisobanuye ko ibihugu bya Afurika aho izi ndwara zibasira cyane birimo gufata iya mbere mu kuzikumira. Ikigo kidakorera inyungu cyitiriwe Perezida Jimmy Carter kiri mu mujyi wa Atlanta muri Amerika cyabonye umubare muto w'abantu barwaye inzoka mu mateka ya muntu mu mwaka wa 2021, ku buryo intego yo kuzirandura iri hafi kugerwaho. Inkuru ya Ken Farabo. Ubwo yahuraga n'itangazamakuru muri 2015, wahoze ari perezida wa Amerika Jimmy Carter wari uzi ko arwaye kanseri ishobora kumuhitana, yavuze ko asigaranye intego imwe yo kuzuza. Icyampa inzoka ya nyuma ya teniya izapfa imbere yanjye. Nyuma y'imyaka 6, Carter ufite imyaka 97 yakomeje guhangana na kanseri y'ubwonko n'izindi ndwara kugeza abonye ikigo cyamwitiriwe kigeze ku rwego cyandika amateka mu rugamba rwo kurimbura indwara itaritaweho ko bikwiye. Iki kigo cyatangiye gutanga umusanzu wo kwirwanya mu 1986. Dushimishijwe nuko mu mpera za 2021 abantu barwaye iyi ndwara babonetse ari 14 gusa, mu gihe muri 2022 nta n'umwe uraboneka. Adam West, umuyobozi wa gahunda yo kurandura indwara ya teniya, yasobanuye ko uyu ari wo mubare muto w'ubwandu bw'iyi ndwara ubonetse mu mateka. Umuhate wakoreshejwe watumye iba ariyo ndwara ya kabiri ku isi icitse. Buri mwaka barenga miliyoni 3 barwaraga inzoka teniya. Ubu rero kuba umuntu yavuga ko abantu 14 gusa aribo bayirwaye ku mubumbe uriho hafi miliyari 8 nibyo agatangaza. West avuga ko bitangaje kuko abantu 14 babonetse muri 2021 bangana n'ikigero cya 88% cyagabanutse muri 2020. Isi yari ihanganye n'icyorezo cya virusi ya corona. Amakuru agezweho n'ibiganiro kuri virusi ya corona wabisanga ku Ijwi ry'Amerika kuri radio yacu VOA.com. Aha niho dusoreje ikiganiro bungabunga ubuzima. Naho ubutaha mugubwe neza, mukore ku buryo umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.
mwakoze rero kudutega amatwi, naho mu kanya turongera isa moya n'igice. Ku buhanga bw'ibyuma nanifatanije na Dieudonné Cyubahiro na Kelly Nashwan. Mukomeze rero kugira ibihe byiza.